w'Islamu mu Burundi warumaze iminsi itari mike kuva muri Munyonyo mwaka w'2024 uriko witunganya bihagije mu gushiraho abarongozi ku rwego rw'igihugu mu ntara mu makomine mu mazone gushika mizigiti yose iri mu Burundi ishika 1027 aho uyu munsi hakaba habarizwa indongozi zirongora umuryango w'Islamu mu Burundi. Tuboneye rero n'akaryo keza ko guhamagara abayisilamu bose kuyoboka indongozi zatowe hisunzwe amategeko maze habe ukwirinda indyane zose zokwaduka ziturutse ku gusuzugura indongozi. Dutahure ko indongozi ari kirore, dutahure ko indongozi ari kirore twirabamwo, maze izo ndongozi zimaze kuba ikirore zikatuyobora tukamenya uko twifata. Uyu munsi rero harabayeho indongozi ziyobora abayisilamu bose mu Burundi. Twebwe uyu munsi icyo tusabwa ni kuziyoboka kugira ngo zituje imbere maze twisange mu iterambere rirama. Duhamagarirwa ukuzumvira kuzigamburukira maze tutitwaje ko zitabarusha muri bimwe twitwaza mu gusuzugura indongozi. Aha twavuga amatungo, imyaka, ubumenyi n'ibindi bituma habaho ukuburagizwa kwazo ntizishobore gutunganya imigambi zasize imbere mu iterambere rya bose. Banyakuba abayisilamu n'abayisilamukazi umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana mushobora byose yamugabiye. Kuva umurongozi w'abayisilamu mu ntara ya Buhumuza bugenyewe n'itegeko ry'umuryango w'abayisilamu rishasha mu Burundi igenekerezo ry'icenda mu kwezi kwa kabiri mwaka w'2025 maze gushikirizwa icesi amabanga igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri mwaka w'2025 mwaka nye turimo ntibwigeze bugoheka kuko bwasanze hari ibikorwa byinshi kandi ziteka byo kurangura na cyane cyane ko ubwo burongozi bwabayeho hisunzwe intunganya nshasha y'igihugu igenga intara, amakomine, amazone n'imitumba. Ubwo burongozi rero kugira ngo bushobore gushika ku yangiro rirashe niho bwafashe ingingo yo kugendera amakomine yose agize iyo ntara ya Buhumuza uko ari ndwi mu ntumbero yo kubonana n'indongozi zose zatowe mu makomine atandukanye, amazone n'imisigiti kugira ngo izo ndongozi zimenyane kandi zongere zitahuzwe nyezina icyo baje gukorera umuryango w'Abayisilamu na cyane cyane mu ntara yacu nziza ya Buhumuza. Ubu rero umwe wese akaba afise aho ahera n'ahageza kuko aratahura icyo ajejwe. Bose bararonkejwe icyerekezo cy'ibikorwa byabo bimwe rutazira mu kinofunofu kaido charge. Kurubwo rero turongeye guhamagarira abayisilamu bose kubagamburukira kubumvira kuko izo ndongozi mu byo zizobahimiriza byose ntihazobamwo ukujimira amategeko y'Imana mushobora byose mu byajiririjwe. Dutahure ko ukubagamburukira no kubumvira bataduhimiriza bijya byoza biteranya n'Imana mushobora byose yuko ari itegeko nabanduka ushaka kugira ngo barushikane ku iterambere rirama. Muri rya terambere nyene rirama niwe Ubuislamu ntara ya Buhumuza bwagiriye ko buhamagariza ndongozi ko zotunganya iterambere rishingiye ku butunzi, ku vyiyumviro n'inama za hafi na hafi. Ni naho intara ya Buhumuza yacigira ko yuguza na konti. Iyo konti uyu munsi irahari aho yasizwe mu kibanza cya Kopeke ku nimero 33 86 33 Ibyo byose bikaba byakozwe kugira ngo twumve yuko ataburyo ntashoboka. Turakengurukira cyane umuryango w'Islamu muri komine Muyinga wiyumviriye ko ibikorwa byose bitoshoboka mu gihe habaye ikoraniro ry'abantu benshi atamajwi. Imana mushobora byose imwe ibihembo byo hejuru uwo wese yagize icyo aterera na cyane cyo duhereye ku ndongozi nshasha zaragije umuryango muri komine Muyinga kuba zabaye izambere kuja imbere kwikora mu mifuko no guhimiriza imiryango yabo kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Imana mushobora byose
ize ibahembe yongere ibashikane no mu bushikiro bwiza. Allahumma amin. Mu gusimbataza ivyo bikorwa nuko uburongozi bwa Buhumuza bw'intara ya Buhumuza nziza bugiye gutanguza amahugurwa atandukanye kuri izo ndongozi zose zatowe, maze ubumenyi bazoronka babushikane aho kuba bajejwe. Ahanini ibizokwiheza muri ayo mahugurwa harimo kurima no korora kijambere, gutunganya imigambi y'iterambere, ibyo twise projet, intwaro ibereye leadership, kwihangira imirimo itandukanye entrepreneuria, imvugo ibereye. Ibyo byose bikaba bizoroshya izo ndongozi hatibagiwemo n'iyobokamana, cyane cyane mu kuraba akahise ko Islam aho bwatanguriye naho buriko buraja uyu munsi. Ibyo byose rero tudondaguye biriko bitunganywa neza n'abahinga babinonosoye, maze aho bukera izo ndongozi zose zihamagarirwe gukurikirana ayo mahugurwa. Banyakwa Abayisilamu namwe Abayisilamukazi, uburongozi bw'Abayisilamu mu ntara ya Buhumuza burahamagarira abavyeyi bose gukurikirana bihagije imbere y'urwaruka mu ngo kugira ngo babe abambere mu gushikana imico n'akaranga k'idini ryacu, kandi abavyeyi nyene bongere bahimirize kugira impuhwe abageze mu zabukuru, kuko ari bo shingiro ry'Ubwisilamu dufise uyu munsi. Akaba ari nabo twisunga ko bazorushikana ku iterambere rirama, kandi nyuma yaho ibibono vyacu navyo bize bishike ku iterambere. Banyakubahwa Abayisilamu namwe Abayisilamukazi, ntitworangiza tubahamagariye gushyigikirana no gufatana mu nda kuri uyu